Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musangwa amahoro mwebwe mwese mwahisemwo ibiganiro bya radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mukurikire amakuru twabateguriye kuri no munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 ruheshi umwaka wa 2022 akabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Intara z'igihugu cy'u Burundi zigiye kuva kuri 18 zije kuri 5 mu gihe amazone n'imitumba byo bizokongerezwa. Insiguro zitangwa na leta y'u Burundi muraza kuzumva muri ano makuru. Abajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge baragirizwa n'abanyagihugu kwitiranya ibikorwa by'igihugu n'iby'umugambwe. Akarorero gatangwa kakaba arakikoreshwa ry'imiduga y'amakomine mu bikorwa by'imigambwe bitandukanye. Navyo nyene twabibateguriye. Tubafitiye n'ikiganiro dukingire ibidukikije aho tuza kurabira hamwe ibijanye no gukingira indwara ibitungwa bito bito byuza hakoreshejwe incanco. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze yo gukurikira ano makuru tuyahere mu gisata ca politike. Bamwe mu mbonera kure bagiye kurungikwa mu gihugu ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo mu nyuma baheze binjizwe no mu gisirikare cy'u Burundi. Ivyo ni bimwe mu byashikirijwe mu nyigisho ziriko zirahabwa bamwe mu mbonera kure zo mu ntara ya Karuzi kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi. Izo mbonera kure ngo zizorungikwa no mu bindi bihugu kugarukana amahoro n'umutekano. Umviriza umwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bo mu ntara ya Karuzi. Mbere w'iyindwi isaha na ziri zo mu gitondo mbona kure zose zo mu ntara Karusi yakoraniye muri permanence y'umugambwe kubera ubw'intara bararaho nyene guteka batekera aho nyene mwese yazanye ivyo aryamako ivyasasa n'ivyo yifuka no guteka batekera aho nyene muri permanence. Bivugwa yuko umutumba wose bavako imbonerakure zibiri bari hagati y'amajana 2 n'amajana 4 gutyo. Bari mu nyigisho zo gukundisha igihugu bazomara 7 hanyuma ashatora bazoja i Kongo no mu bindi bihugu ngo bahejeje bashobora baje mu gisirikare cy'u Burundi amango bacaje Somalia bashobora gukunda igihugu gikira no gucunga inzego bitoreye neza. Tuva muri politike tubandamirize mu gisata c'intwaro nkuko nari mpejeje kubibabwira mu ncamake. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bariyamiriza ikoreshwa ry'imiduga y'amakomine mu bikorwa bitandukanye by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu gihe bimaze kugaragara ko iyo ngendo ituma ubutunzi bw'ayo makomine busesagurwa. Abo banyagihugu basaba bashimitse abajejwe intwaro gutandukanya igihugu n'imigambwe. Idonido na Josiane Muzaneza. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bavuga ko basigaye batangazwa no kubona imiduga y'amakomine ari isigaye yunguruza abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu bikorwa bitandukanye. Bamwe mu baganiriye na RPA batanga akarorero k'amahiganwa yahuje abanywanyi b'uyo mugambwe uri ku butegetsi ku munsi wa gatandatu uheze, aho amakomine yose agize iyo ntara yategetswe gutanga imiduga ijana ikongera igatahana abanywanyi bari bitabiriye izo nkino. Bigaragarira mu higanwa ry'umugambwe CNDD-FDD utunganije aho usanga imodoka z'abasitanteri bagize intara ya Rumonge aribyo zitwara abo ba CNDD-FDD bagiye guhiganwa. Abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD basanga nabo buzuye izo modokari zabo. Kandundura nk'uko amakuru dukuraho mu ntara ya Rumonge abandanya bimenyesha ngo urongoye uwo mugambwe ku rwego rw'intara asa n'uwigaruriye imodoka ya komine Rumonge kuko ariyo asigaye akoresha mu kwiyunguruza yagiye hose. Mukuru w'umugambwe CNDD-FDD agira mu modokari ya komine Rumonge naho hose igitoro agihabwa na komine, bikaba binyuranye n'amategeko amatungo ya leta bidafatanye n'ay'umugambwe. Mu gihe uburyo bukoreshwa n'ayo makomine buba hanini bwatanzwe n'abanyagihugu basanzwe bava mu migambwe itandukanye, abo banyagihugu basaba bashimitse leta muri rusangi na cane cane ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu guhagarika iyo ngendo atakindi zoshikana kayo makomine atari kuyamarira ubutunzi narijya hari imirimo itari mike iheza igahungabana kubera ko abakozi ba komine babura uko baheza ngo biyunguruze ibiheza bikagira ingaruka ku banyagihugu baba bakeneye gutunganirizwa. Arakoze Josiane Muzaneza. Mwari mwavyumvise navyo nyene mu ngingo nkuru intara z'igihugu cy'u Burundi zigiye kuva kuri 18 zije kuri 5. Ivyo byafundikiwe mu nama y'abashikiranganje yari yakoranye kuri wa 15 ruheshi umwaka wa 2022. Prosper Ntahogwamiye umunyamabanga wa leta akaba n'umuvugizi wayo avuga ko kwegereza ubutegetsi abanyagihugu hamwe no kugabanya uburyo leta yashira mu makomine ari bimwe mu byatumye izo ntara zigabanuka. Umvirize Prosper Ntahogwamiye
umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Turavye amategeko yagiye arakurikirana biraboneka ko hari uturere twashigwaho n'amabwirizwa utundi tugashigwaho n'itegeko ry'umushikiranganje. Ivyo ntivyobandanya kuko biteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi. Izi mbibe nshasha z'intara, amakomine, amazone, imitumba canke amakartier zishikirijwe zishingiye kuri ibi bikurikira: gutunganya neza ishigwa mu ngiro ry'umugambi wo kwegereza ubutegetsi abene gihugu, kwisunga n'intwaro mu gihugu hagati tunganijwe mibugu dusangiye byo muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko, gushira amakomine ashobora kwibeshaho, gushiraho intwaro yegereye abene gihugu, gukomeza ugukorera hamwe hagati ya leta n'abigenga, kugabanya uburyo leta yahora ishira mu makomine, kugabanya uburyo amakomine yahora akoresha no kugwiza aharihishwa amakori n'amatagisi. Kugira ngo izo mbibe nshasha zishingwe, mu vyisunzwe harimwo ibi bikurikira: ingene ahantu hegeranye hari hafi na hafi n'ingene abantu basanzwe babayeho, ica ahantu hamwe hamwe hose hisangije n'ivyo hafasha gutera imbere, ingene amakomine ashobora kwibeshaho mu vy'ubutunzi, imbibe kama n'ibitigiri vy'abantu, ukuzuzanya kuturere tugiye hamwe n'ingene ivyankenerwa ku bene gihugu bishobora kubegera. Hisunzwe ivyo, intara zaciye ziva kuri 18 zija kuri 5 arizo zizi zikurikira: intara ya mbere ni intara ya Bujumbura, igizwe n'amakomine akurikira: Bubanza, Bukinanyana, Cibitoke, Mpanda, Mubimbi, Muha, Muhuta, Mukaza, Mugina, Mugongomanga na Ntahangwa. Umugwa mukuru w'intara uri Bujumbura. Intara igira kabiri, intara ya Buhumuza, igizwe n'amakomine akurikira: komine Butaganzwa, komine Butihinda, Cankuzo, Gisagara, komine Gisuru, komine Muyinga na komine Ruyigi. Umugwa mukuru w'intara uri mu Cankuzo. Intara igira gatatu, intara ya Gitega, igizwe n'amakomine akurikira: Bugendana, Gishubi, Gitega, Karusi, Ganda, Muramvya, Mwaro, Nyabihanga na Shombo. Umugwa mukuru w'intara uri Gitega. Intara igira kane ni intara ya Burunga, igizwe n'amakomine akurikira: Bururi, Matana, Makamba, Mpinga Kayove, Mabanda, Rumonge na Rutana. Umugwa mukuru w'intara uri Makamba. Intara igira gatanu ni intara ya Butanyerera, igizwe n'amakomine akurikira: Busoni, Matongo, Kayanza, Kiremba, Kirundo, Muhanga, Mwumba na Tangara. Umugwa mukuru w'intara uri Ngozi. Vyongeye amazone n'imitumba bizokongerekana. Prosper Ntahogwamiye anavuga ko hagiye gukorwa ibishoboka kugira imigwa mikuru y'izo ntara ironke ibikenewe byose. N'ubu dusubire twumvirize Prosper Ntahogwamiye, n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Amakomine yavuye ku 119:42, amazone n'imitumba navyo biragwizwa mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu, kuko amazone yavuye ku 399 amajana 447, imitumba nayo iva ku 2910 ija ku 3337. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yabonye ko igikorwa cakozwe gihambaye cyane, ica irayemeza. Ivyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira: gukorana n'ibisata bibifisemwo ubuhinga kugira ngo uburinganire bw'intara canke amakomine n'amazone bwandikwe uko buri, gutegura igicapo, ikarata yerekana ingene intara, amakomine, amazone n'imitumba bigabuye, gutora yandi mazina ku mitumba yitiranwa iri muri komine imwe. Iri bwirizwa rimaze gutegwa ku mukono, gukora ibishoboka byose kugira ngo imigwa mikuru y'intara ironke ibikenewe byose bijanye n'umugwa mukuru, koko gukwiragiza ubuhinga ngurukana bumenyi mu ntwaro yo mu gihugu hagati, gusubiramwo amategeko yose bisabwa ko asubirwamwo kubera intunganyo nshasha y'intwaro hagati mu gihugu, kurondera uburyo bwose bukenewe kugira ngo indinganizo nshasha ije mu ngiro, gushira integuro mu rurimi rw'ikirundi. Uwo yari Prosper Ntahogwamiye, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Tukiri mu gisata c'intwaro nyene, ikibazo kijanye no kuronsa imizibukiro ikwiranye n'agaciro k'amatongo yabo hamwe n'uruhombo bagize mu myaka ishika 6 n'ubu ntikiratorerwa umuti, bishikirizwa n'userukira umugwi watowe na bene ayo matongo ariko uburinganire bwa hegitari 160 ku mutumba Gasenyi Nyakabondo muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Emmanuel Niyongabo hakavuga ko naho
aho ku munsi wa mbere w'iyindwi bagiraniye umubonano n'umugwi washizweho n'umukuru w'igihugu kugira wige ico kibazo cabo atanyishu baronse kuvyo basaba. Kurikira Emmanuel Niyongabo aserukira umugwi ushikiriza ivyipfuzo vy'imiryango 2900 banyene ayo matongo yegeranye n'ingoro y'umukuru w'igihugu. Kuri uyu wa mbere umugwi ujejwe gukurikirana ikibazo cacu washizweho na nyene cubahiro umukuru w'igihugu waradutumyeko, twari tuzi ko ariyo nyishu tugiye kuronka, mugabo dushitseyo batubwiye ko bifuza kuza guharura kubera itegeko rigenga imizibukiro ryabonetse. Tubabwiye ko twarisanzemwo amahinyu ndetse mbere twandikiye nyene cubahiro umukuru w'igihugu, bo wamengo nta nivyo bari bazi ko twandikiye nyene cubahiro umukuru w'igihugu, kandi batubwira yuko ridashobora guhinduka ngo kubera ariko rirakurikizwa mu gihugu cose. Mugabe ivyo ntibikwiye kuko iyo itegeko rifise amahinyu bigatorwa, ibwirizwa rigenga amatongo riravuga ko igihe baciye kubiri naryo ingingo ziba zafashwe zibimfa gusa. Mugabo tubivuze nta numwe yatwumva, wamengo ni itegeko ritegerezwa gukurikiza uko riri kose. Twaratevye rero turemera izo miliyoni 5 batanga, mugabo tubabwira tuti tuzemeye kubera igihe bahumuzibukiro abo muri hektare 40 leta yemeye ko natwe dushikiriwe izoduha amaparcelle. Tumbonye iryo kete rihari turavuga tuti nibazuye izo miliyoni 5 bakaduha nayo maparcelle nubwo ari mato twoyakira tukagenda, kuko turavye ko biriko biragenda nta kundi nta yindi nzira twari dufise. Rero twarabishize mu cegeranyo turabirungikira nyene cubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo dusabe batwereka ayo maparcelle aha tumbereye, hanyuma baze baduharurire tugende. Ahanini nico ubu tumaze kugerako. Nubu tukaba twasubiye kurondera umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema kugira gire ica bivuze ko ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Iyi muriko murumviriza ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu kanya gato amakuru y'Ikirundi arabandanya. RPA Itangwa nabi ry'isukari rirateye agashavu n'imyidogo myinshi mu banyagihugu bo makaritie agize zone bwiza muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Iryo tangwa ry'isukari rikogwa n'abakuru bayo makaritie bigatuma hari abanyagihugu batigera baronka na rimwe agasukari. Inkuru tubaza Marie Ange Irakoze. Abanyagihugu bo makartier agize zone bwiza bavuga ko ubu karagahengwe kubijanye n'ikena ry'isukari. Aha bavuga ko iyo sukari iboneka ku mabutike nayo igikorwa c'itangwa ryayo kikaba gihagarikirwa n'abajejwe intwaro. Barayitanga basanga amabutike nkangahe n'ubwiza jabeho bayatanga, mugabo bagaca bavuga ngo ija gutangwa ngo n'abajejwe mu intwaro bashinzwe quartier n'abashinzwe zone. Rero abo yo bashinzwe quartier cyane baza kwitanga bajya banyumva kumini rero baza kwitanga. Ikibazo nyamukuru ubu bafise ngo nuko abo bavuga ko baje guhagarikira itangwa ry'iyo sukari babishiramwo amanyanga bigatuma hariho abaronka nyinshi abandi ntibaronke. Bashinzwe quartier umwe agatora nka 5 10 bose bagatora ndabagana bagenzi babo na isukari buri ayo gasanga ari umunyagihugu yatonze aronka n'icyo kilo kimwe cy'isukari yagiye nakironka umva batanze nk'info nka 10 canke 20 gasanga wowe uronse ikiro kimwe naho habera amanyanga. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rukaba rutarashobora kuronka abarongoye zone bwiza kugira bagire ico bashikiriza kuri iryo tangwa nabi igisukari. Marie Ange Irakoze. Mu makuru y'impunzi haribonekeza abana b'abanyeshure baja kurongorwa abandi nabo bakaja kurondera ubuzima hanze y'ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania. Kimwe mu bituma baheba amashure nuko nabiga badaheza ngo bakore ibibazo vya leta. Eric Niyonzima aradushikana aho mu ikambi ya Nduta. Bamwe mu banyeshuri babigeme barongorwa mu ikambi ya Nduta abandi nabo bakaja kwabirwa inyuma y'ikambi. Imwe mu mvo zituma abo banyeshuri baheba amashuri nuko babona ko atanyungu yo kwiga kuko nabahejeje amashuri yisumbuye badakora ikibazo ca leta. Abana bari gukora ivyo bibazo ntibabironke bariko bararongorwa ngaha mu nkambi n'abagabo babatwara nta buryo bamwe basanzwe bafise ingorane gusa bakaba basiga ngaho nyene imyitwarire mibi gutwara inda batifuza. Hari n'abaca bagenda bakomoka
abakobwa nyene bakaja kurunguka inyuma y'inkambi. Abanyeshuri b'abahungu nabo bashima kuja kurondera ubuzima hanze y'ikambi. Abahungu benshi bagenda inyuma y'inkambi ngo bagiye kurondera ubuzima ingene bashobora kubaho. Ikibazo cy'indero n'ikibazo gikomeye cyane ngaha mu nkambi. Abavyeyi barereye mu ikambi ya Nduta basaba begwa n'ico kibazo gitorera inyishu kugira ngo abana babo bashobore gukora ibibazo vya leta. Ico kibazo kikaba kiri mu makambi yose y'impunzi z'abarundi bari mu gihugu ca Tanzania. Mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uyu munsi wa gatanu tuza kuganira ku kamaro ko gukingira indwara ibitungwa bito bito vyuza nk'impene n'intama hakoreshejwe incanco, tugishikirizwa na Onezime Dushimagize. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Bakunzi ba RPA turabahaye ikaze mu kiganiro dukingira ibidukikije. Uno munsi tuja kuganira ku kamaro ko gukingira ibitungwa bito bito vyuza nk'impene n'intama hakoreshejwe incanco. Tuza guteramana bamwe mu borozi bo mu ntara ya Kayanza na Ngozi aho baje kutubwira ingene ibitungwa vyabo bikingirwa. Muri kino kiganiro tubaganira kandi n'umuganga w'ibitungwa. Ikiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri wa 17 Ruheshi umwaka wa 2022 mu gishikirizwa nanje Onezime Dushimagize. Kazi. Ibitungwa bito bito vyuza nk'impene n'intama navyo nyene birakarirwa n'indwara. Kugira ngo bibeho bifise amagara meza birakingirwa mu guhabwa incanco. Imbere yuko tuganira n'aborozi hamwe n'umuganga w'ibitungwa, reka Ines Gakiza abanza twibutse ingene akaranda kateye mu bitungwa bito bito Petit Rumina mu gifaransa mu mwaka wa 2018 kagwanijwe mu gihugu. Ibitungwa nk'impene n'intama birakenera incanco kugira bikingirwe indwara. Muri izo ndwara hari yitwa akaranda peste mu gifaransa. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 iyo ndwara yarateye ibitungwa mu Burundi. Aborozi ico gihe barikoreye amaboko kuko ibitungwa bito bito ivyo bita petit ruminant mu gifaransa vyahatikiriye. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bukaba bwamenyesheje ko muri uwo mwaka ibitungwa bito bito vyuza bishika ku 8,555 vyahitanywe nako karanda mu gihugu cose. Komine ya Buganda ikaba ico gihe ariyo yasinzikaye cane kuko hapfuye ibitungwa bito bito vyuza bishika ku 4,219. Muri uwo mwaka leta ifashijwe n'amashramwe mpuzamakungu yaratunganije isekeza ryo gukingira ivyo bitungwa. Ibitungwa bishika imiliyoni 200 byarakingiwe hagati y'igenekerezo rya 9 gushika kwa 31 Rusama muri uwo mwaka w'ibihumbi 2018. Ico gikorwa catunganijwe ku mfashanyo ya FAO, Banki y'Isi hamwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ribicishije mu gisata ca Afrika kiraba ibijanye n'ibikoko bira. Ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahugu. Nkuko twababwiye mu ntango ya kino kiganiro, ibitungwa biragwara kandi bigakenera kuvugwa canke gukingirwa. Reka Nkunzimana Faustin, umuganga w'ibitungwa abanza tubwira indwara zikarira ibitungwa bito bito twashimye gushimikira ko mu kiganiro cuno munsi. Aratwiganira hano n'imigwi y'izo ndwara. Izo ndwara twozishira mu migwi itatu ikurikira. Hariho indwara bita les maladies infectieuses mu rurimi rw'igifaransa, hakaba les maladies parasitaires mu rurimi rw'igifaransa. Umugwi wa gatatu ari wo wa nyuma ugizwe n'icyo twokwita impanuka. Dutanze akarorero ku ndwara imwe nko muri zo twita les maladies infectieuses hariho nk'igituntu kuri ibyo bitungwa, hakabaho ni uburambu ku ibyo bitungwa. Muri les maladies parasitaires naho hakabaho zya nzoka zo mu nda zitera ibyo bitungwa ndetse n'inzoka zo mu rukoba
hanyuma mu byo rero twita impanuka nazo ni nka kurya inzoka iza igakomora igitungwa kiri mu ruhongore cyangwa kiri kurisha imusozi, hakaba rero n'ahajyanye igitungwa kigira isanganya kikagira ibikomere nabyo hakaba binini na bito. Indwara zandukira ubwa mbere ho ni igituntu n'uburambu hamwe n'iyi bita akaranda ari mu gifaransa ya terapeste nizo. Uwo mworozi wo mu ntara ya Kayanza avuga ko ibitungwa byabo bazi ko bikwiye gukurikiranwa bakanabicandagisha, akenshi ariko ngo babikora iyo hadutse ikiza. Ibitungwa ntorora harimo inka, ingurube, impene, intama. Ivyo bitungwa turabicandagisha kenshi iyo hadutse ivyaduka vy'indwara niho umuntu akunda kubicandagisha. Ico gikorwa cyo kubicandagisha kenshi gikunda kuba iyo hari indwara yadutse, indwara yadutse itazwi, hari igihe usanga badusabye kubicandagisha. Ibikoko murabirwanya ngo tubisengere, amajamba murayarwanya ngo tuyasengere, igitunga cy'igihugu ngo tubisengere. Ikiganiro ntidukingira ibidukikije, tukaba turiko tuganira ku bijanye no gukingira ibitungwa bito bito nk'impene n'intama hamwe n'akamaro k'ico gikorwa. Nkunzimana Faustin, umuganga w'ibitungwa, yemeza ko mu gihe tugezemwo ibitungwa bidashobora kubaho bidakingiwe kuko vyoshobora guhona. Avuga kandi ko igitungwa gicandagwa kidakarirwa n'indwara. Dusanze akarorero ku gituntu, hariho urucanco bita BCG, Bacille Calmette-Guerin, nabwo barutera ivyo bitungwa ariko rurakinga, ntabwo rukinga 100%, rusa n'urubuza yuko igitungwa kiremba. Mu myaka tugezemo ibitungwa ntibyobaho bidacandaze kuko ubuhinga bwarateye imbere bugeze kure. Iyo indwara ishobora gucandagwa, umworozi yo kwihutira gucandagisha ibitungwa vyiwe. Mu gihe naho asamaye ntabicandagishe, aba ariko arugurira umuryango w'uko ibitungwa vyiwe vyohona burundu. Urumva ntagomba kubifata minenegwe, agomba kuvyihutira. Igitungwa rero gicandagwa igihe kitaragwara, cagwaye nta kamaro ko gucandaga, cagwaye habasigaye ko ukivura. Iyo indwara ifise urucanco, umworozi agomba kwihutira gucandagisha igitungwa ciwe. Naho bitaborohera ko baronse incanco, aborozi baremeza ko bazi neza ko gukingira ibitungwa vyabo nk'impene n'intama bifise akamaro ntangere, kuko utabikoze atakarusha akura muri ico gikorwa c'ukworora. Ivyo bikaba vyemezwa n'aborozi bo mu ntara ya Kayanza na Ngozi. Gucandagisha ibitungwa birafise akamaro kanini cane, kuko iyo hateye nk'indwara ibitungwa ntibicandagwe birashobora kurandagata, ugashobora gusanga ibitungwa vyose vyaheze. Izo ncanco rero zirafise akamaro kanini cane gose ku magara y'ivyo bitungwa nyene. Oya, incanco ntiziboneka vyihuta canke vyoroshe, kuko imbere ko incanco ziboneka nuko abahinga baba bagiye kwiga ibijanye n'indwara iba yateye, hanyuma bakarondera izo ncanco gushika zibonetse. Gucandagisha ibitungwa rimwe na rimwe turabona yuko bigira akamaro, na cyane cyane ko biheza ibicuncu bikarinda ivyo bitungwa indwara, ntibiheza ngo birwaragurike, bigira amagara meza. Ikindi naco intungwa bitarose urucanco, kwa kundi nyene mvuga ati kigira amagara mabi, kuvuga usanga isa nabi no ku bijanye n'umwimbu, ku bijanye n'irondoka y'ivyo bitungwa ntibiheza ngo birondoke neza, ni ukuvuga ukorera guhomba. Ni hamwe uri umworozi usanga igitungwa ugitunze imyaka 2 canke irenga, ugasanga ntikirigera kiguha inyana nimba ari inka canke inyagazi nimba ari impene, aba rero baheze ugasanga igitungwa cawe kimeze nabi. Ico gituma rero duheza tukitabira turarindira gushikaho urucanco ruba rubonekeye. Ibikoko murabirwanya ngo tubisengere, amajamba murayarwanya ngo tuyasengere, igitunga cy'igihugu ngo tubisengere.
gucandaga ibitungwa aborozi baremeza ko badashobora kucikorera bonyene kuko icansho zigurwa amafaranga menshi bitoborohera kuyaronka ariko igihe cyose basabwe kugikora ngo ntibahinga imanga kuko bamaze gutahura akamaro ngo mbere niyo basabwe uburyo bw'amafaranga barayatanga ivyo n'ubu birashimangirwa n'aborozi bo mu ntara za Kayanza na Ngozi. Twebwe abajejwe amagara y'ibitungwa batubwira yuko tutoronka amahera tugura izo ncanco kuko ngo birazimvye cane gose mu gihe co gucandagisha ibitungwa nta mafaranga dutanga kuko biba nk'isekeza ku banyagihugu bose batunze ivyo bitungwa. Mu gihe co gucandaga ivyo bitungwa ababikora n'abajejwe amagara y'ibitungwa mu ntara bafashanya n'abajejwe amagara y'ibitungwa mw'ikomine na veterinere bo mw'ikomine bagafashanya n'abajejwe amagara y'ibitungwa mu mazone aveterinere mu mazone bagacafashwa kandi n'abandi batowe ku mitumba bita aba agisa abo nibo bakora icyo gikorwa cyo gucandaga ivyo bitungwa. Iruhande y'incanco baha ibitungwa baratwigisha yuko hari ubundi buryo bwo kubikingira kugira ngo ntibishobore gufatwa n'indwara. Ubwo buryo ni ubuhe? Ni ukwahirira ibitungwa mu mpongore kugira ntibitembere ngo bishobore kwandura indwara, gufata neza aho ibitungwa biba no kubikurikirana ku mwanya ku mwanya. Ibitungwa rero haragera igihe dusabwa kubicandagisha cyane cyane nk'iyo habaye indwara y'akaranda canke abajejwe amagara y'ibitungwa ku rwego rw'intara babicishije ku basanzwe baserukira amagara y'abantu y'ibitungwa mu makomine abo twita abaveterinere bakaduhimiriza tugaheza tukabihuriza hamwe ku mitumba iba yatowe tukabicandagisha. Muri uko kubicandagisha hari igihe usanga dusabwa amahera ugasanga ariko baravuga yuko uzora 500 kubwo mucanco, nimba ari impene ugasanga usabwa 2,000 canke intama 2 cyangwa ugasanga icatanu. Incanco rero iyo ziko zirakorwa ziraheza zigakorwa n'abo twita bagisa korineri. Dusa n'abasozera kino kiganiro Nkunzimana Faustin umuganga w'ibitungwa ahanura aborozi kudatererana abakozi canke umuntu ari we wese ibitungwa vyabo ngo naho vyoba vyacandazwe ngo bakwiye kwitwarika kutabishira uruhande y'ibindi bitungwa batazi ingene bibungwabungwa. Igihe cyose umworozi agomba gukurikirana igitungwa ciwe akagirira isuku agarondera umukozi abishoboye ndetse akagura n'imiti mu gihe ca nyacyo ku buryo indwara itarinda kugisindikaza iyo ari indwara ivurwa. Agomba no kubandanya ahiga amakuru ubworozi bwe kugira abandanye gutera imbere. Ntagomba kurekerera umukozi ngo asamare ngo umukozi cange uwundi muntu w'umubanyi ngo arayimubonera. Icanyuma novuga nuko agomba kubuza yuko ibitungwa vyiwe bija muri rusangi n'ibindi bitungwa ku buryo abatabazi ibyo bitungwa bindi uko bimeze ko bitagwara canke bikomeye. Agomba kuraba ubwa mbere na mbere inyungu ziwe mu gukingira ibitungwa vyiwe, naho mbona yogerageza gushimikira yibanda. Ni hano bakunzi b'ikiganiro dukingira ibidukikije dusozera ikiganiro c'uno musi. Tubashimire mwese mwateze yompi, dushimire kandi muganga w'ibitungwa Nkunzimana Faustin hamwe n'aborozi badufashije kukiremesha. Tukaba twaganira ku kamaro ko gukingira ibitungwa bito bito vyuza nk'impene n'intama. Nk'uko mwavyumvise, umworozi wese akwiye kwitwarika ibitungwa vyiwe akanabikingira mu gihe cyose incansho zigenewe ivyo bitungwa zihari. Onezime dushimagize nabashikije kino kiganiro, ndabasezeye ndabifuriza kororanirwa. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku misi yose ya gatanu.
ni hano rero ku kiganiro dukingira ibidukikije ca Onesime dushimagize tugarukirije amakuru yo kuri no wa 17 ruheshi umwaka wa 2022 nshimire mwebwe mwese mwafashe akanya kuyakurikira abamenyesha amakuru bayegeranije nabo nyene bakenuye cyo kimwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira Emmanuel ninge ko nariko ndabashikiriza nkaba ndabikebanuye ndabikuriza amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho aho hose muherereye